Amen. Ndiko nentro kugira ngo ivyo dukora muze kuvyumva neza. Kuko gukora ibintu utavyumva ugataha muri utavyumviswa bati bage abantu bapfumuye bakoze ibyo upfumba bakoze uburozi fo kubanza kuvyumva ko c'est biblique. Uyu mugabo rero amaze yazo kimaze kuvuma ikibwira Imana ibwira Adamu ati Adamu, listen to me, ko wemereye umugore guhera uyu munsi utaye umuvumo hehe uzaniye umuvumo isi. Mwumvise la question est laquelle? Imana ntiyavumye umugabo, yavumye isi kuko Imana yarize umugabo yakuwe. Iyivuma uyo Adamu ntari kubimuvumye ofete, yari kubivumya agaparti umuntu yari kubavumwe, ariko yavuga ngo kubera ukoze ivyo uzaniye isi umuvumo. Mu yandi majambo Adamu yakuwe mu ivu. Rero ko yakuwe mu ivu, matière première ya Adamu nivu, nivu azoba vumwe Adamu. Adamu azocajya arushe, ngo isi rero izoca yama amahwa. Urumva? Si Adamu avumwe, havumwe isi. Mu yandi majambo Imana yari yegeje gushira umwana w'umuntu mu minwe ya Satani. Kubera iki? Yavuze ngo ibyo kurya byawe bizoba ivu. Umwana w'umuntu yaremwe mu ivu. Umuntu rero abarasyo y'abadatangihe. Haleluya! Yesu yakuye umumaro. Ubu mugoroba ari ibintu byari bitagenda neza. Abantu barakwibagiye, isi yaraguhevye, abantu baragutaye. Hari igihe Imana igiye guhindura amateka, bagiye kukurondera kuko ibyo wakiriye, imbaraga wakiriye zigiye gukoreshwa muri iki gihe cyo guhaguruka no gukayangana. Haleluya! Haleluya! Iyo fi ntiyigeze yinjira mu bwato kuko yari yaremanuwe capacité yo kurezita amazi, ariko ibindi bikoko byarinjiye. Icyo ngomba kuvuga si ico, nagomba kukumira ubusabane buri hagati y'ifi n'umuntu. Yesu rero ataraza aravuga ngo ngomba gukura umuvumo ku mwana w'umuntu. Amaze kuza ahamagara Simoni. Simoni amuhamagaye aravuga ngo ntacura urubingo bingo ndakuze. Simoni cyamuranga ko ari guhuruduka nk'urubingo. Iyo agiye niyo yaje. Simoni ati none biri gute inze amazi n'umuntu urubingo iyo umuyaga rugiye ruragenda. Nawe Simoni niko yarameze. Yesu aravuga ngo icyo ndagukeneye ko nuko guhindura urubingo bingo ndakugira ibuye. Ibuye ryo kugira iki? Ndaza kugira icyo rikora. Yesu araza, bagiye ahantu, bagenda ahantu bita i Kaisariya mu ntara yo kwa Filipo. Bagomba gukora ikibazo hacina kitatu. Yesu abaza ikibazo kimwe yabajije Adamu. Ikibazo Adamu yabajije mu itongo cyari cyo gutanga amazina akahereza ibikoko byose bikabuko, sibyo? Imana nayo mwijuru ngo bashaka akora bavuga ati uyu muntu afise ubwenge nkatwe. Haleluya! Mu uyu munsi naho, uwo munsi Yesu yari i Kaisariya mu ntara yo kwa Filipo. Ai Kaisariya hari umudayimoni bita Arugone Kaisari. Uyu mudayimoni Yesu icyo kwa kane yaje gukora, yavuze ngo akira umubiri wanje, wakire n'amaraso yanje. Uravyumva? Simoni n'abantu, akira umubiri wanje, akira amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha aza guseseka ku bwanyu no ku bwabenshi. Ariko hano ntumva neza. Mu yandi majambo yagize icyo bita interchangement y'ubuzima. Amaraso yawe n'umubiri wawe Yesu ngo nibyo yikoreye. Hanyuma amaraso n'umubiri urarijya ucucika Yesu, Yesu acika wewe. Bamujyanye ku musaraba Igorogota, ntibavuze ngo ni Yesu. Bya bindi bakwagiriza ngo umusuma, ngo umusambanyi, ngo umubeshi, bamushize ku barabara ku karubanda. Baravuga ngo uyu mugabo wigira umwana w'Imana.